Yo ntambara rero abazungu barayiteguye bayishiramo umuntu yitwa Kagame, Paul Kagame w'u Rwanda, president w'u Rwanda. Baramuhiyodira ati ehana wewe ko nibo bamuramuhaye n'ubutegetsi burya hari bugwa ari byo bishinga president, abyo bishinga umukuru w'igihugu ati wewe twara umva biganza bivuga ati nitwe dufite ijambo rya nyuma, upinga biramugarukako. Ntanza habo Rwanda rugira, Rwanda ntanza habo rugira. Rero Rwanda rwarabonye neza yuko muri Kongo ariho hantu hagendeka afite inzahabo. Rero bacavuga ati reka turabe system imigabo n'imigambi yotuma tushikiriza nzahabo. Idiri yapanzwe kuva ku bazungu. Abazungu nibo bantu bafashe iyo diri, kuko burya mu bihugu vya Afrika hari ibihugu bikiri mu bukoroni ariko mu ibanga rikomeye. Murazi neza yuko igihugu cy'u Rwanda atabutunzi kigira, gisanje ibyo n'ubutunzi kitagira. Murazi neza igihugu cy'u Rwanda yuko ari igihugu kitamera. Murazi yuko ari igihugu ivy'uburimwi bitari vya grave. Murazi neza yuko igihugu cy'u Rwanda atabworozi bwa grave buhari. Ya guys, sinsubira kandi kubaramutsa, ndibaza mwamaze kumenya kandi muramenyere ikiyago kirabandanye n'icakindi nyene. Ayo buhongo mandababwire objectif n'inyanduruko n'intandaro y'intambara iri kirabera muri Kongo. Ndibaza muhora mubona amafoto, amubona ama video, mumva ibihuha, mumva ibintu nabiri. Ndibaza vyinshi muramubitahura, ariko mumenye ko intambara yavuye kuki, yavuye kucerekeye ubutunzi. Murazi neza yuko igihugu cy'u Rwanda atabutunzi kigira, gisanje ibyo n'ubutunzi kitagira. Murazi neza igihugu cy'u Rwanda yuko ari igihugu kitamera. Murazi yuko ari igihugu ivy'uburimwi bitari vya grave. Murazi neza yuko igihugu cy'u Rwanda atabworozi bwa grave buhari. Edaere uza gusanga ubworozi buhari ari inka zonyene, ariko mu bihugu usanga bifise bitembere mu bisanzwe n'ubworozi usanga bifise ubworozi bw'ibintu bigiye bitandukanye, kuko inka ataramata n'inyama nta kindi kintu cya special biguhereza. Okay, tubandanye. Ntanza habo Rwanda rugira, Rwanda ntanza habo rugira. Rero Rwanda rwarabonye neza yuko muri Kongo ariho hantu hagendeka afite inzahabo. Rero bacavuga ati reka turabe system imigabo n'imigambi yotuma tushikiriza nzahabo. Idiri yapanzwe kuva ku bazungu. Abazungu nibo bantu bafashe iyo diri, kuko burya mu bihugu vya Afrika hari ibihugu bikiri mu bukoroni ariko mu ibanga rikomeye. Biri mu bukoroni bitaburimwo. Ati bimeze gute? Aba birigi edaire nunga abarundi bonyene hari abantu uza wumva ngo ababirigi ngo bagiye ngo hataragira ukuntu kuba abantu batizere ingufu z'amaboko zabo, batizere ubwonko bwabo. Babona yuko umengo ngo tuguma mu bukoroni ngo bubakibi reka ndabereke. None muzogene mu makarita agiye atandukanye. Muzofate example muri quartier ya Carama, muzoraba amazu ari ukungene ashajije ingene asa neza, yubatswe n'ababirigi, sivyo? Ibintu ababirigi bubatse kera vyinshi, urabona neza yuko utarenze kubisubiramo byaramaze kutagaciro. Kandi mumenye ko ibintu nk'ikintu c'inyubako ni ikintu cama kiri update, ni ikintu cama kiba renouveler, ko ama plan arahindagurika, ko ntihuguma muri no plan kera bubaka izi baba mu nzu z'ivyatsi barahindura baja mu nzu z'amatafari mabisi, baja mu bintu vy'amatafari yahiye, baja baragiye no mu bintu vy'amatafari afashe n'amashanga. Urumva neza ko vyagiye birahindagurika. Rero ntiwombwira yuko ngo ababirigi ivyo bubatse ukuntu ko yahe nitwe dukwiye kuba update, twavuga ati twubaka ibiturondera amafaranga twubaka uko. Okay, iyo ntambara rero abazungu barayiteguye bayishiramo umuntu yitwa Kagame, Paul Kagame w'u Rwanda, president w'u Rwanda. Baramuhiyodira ati ehana wewe ko nibo bamuramuhaye n'ubutegetsi burya hari bugwa ari byo bishinga president, abyo bishinga umukuru w'igihugu ati wewe twara
umva biganza bivuga ati nitwe dufite ijambo rya nyuma upinga biramugarukako. Okay, President w'u Rwanda munabiravye neza murabona imyaka amaze atwaye, mubona ko ari myinshi. Okay, iyo myaka yose nawe nubwo yovuga ngo nta nuwo kwegera yababe ngo agomba gutwara u Rwanda ntigikunda, ni mpaka abamushizeho bavuga ati wewe rero toka tunatia uyu bivanye n'amakondition aba yagendeye wewe yanse gushitsa. Iyo condition rero yo kurondera inzahabu yo kuzana inzahabu muri Kongo atashitse ko acavako, harashobora guharira ngo acavako gute ukunuku. Mission yabaye uko ubutunzi burimwo, ariko na mission yo guhindura East Africa ibe igihugu kimwe nayo nirahari. Ibindi ko bavuga ntabwo ari bishasha cyane, ariko hari abantu usanga batarunkumanya kuvyumvira byo kubimenya kubitahura yo kuvyumviriza, ariko babitahure bavyumva. Mission yari ihari nubi nirapfa gusa nuko yamaze gusarisha, yamaze guhinyuka, yamaze kuba ikorerwa ku mugaragaro, bikorerwa ku mugaragaro. Nuko bafata Burundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania, Uganda, Kenya, Sudan, ibe igihugu kimwe, yani igihugu kimwe gitwarwe na president umwe. Kandi na hiyo mission yari kuba uyo mu president ari president w'u Rwanda niwe yari gutwara icyo gihugu. Ni nawe yazanye ide yo kugira ikintu bita East Africa Community muri systeme yo gukreya buke, yani kugira gishike ko gikunde habanze hubakwe umuryango umwe rutura, yani umuryango umwe. Ariko sinzi ko ari ubwenge buke canke iki, amafaranga ntibagize amafaranga ngwamo. Kugiye muri Kongo bafite amafaranga yabo, ugiye mu Rwanda bafite amafaranga yabo, Tanzania bafite amafaranga yabo. Sinzi ko vyari gushikirwa buke, ariko vyarabayeho baravuga ati reka tureme kwanza ikintu, kandi abapresident mwemwe baracemera. Hari ikintu citwa intererano ya EAC, intererano ya buri gihugu iterera muri East Africa, muri EAC. Iyo ntererano hari ibihugu biyitanga. Murabona yuko president wa Uganda arabajama na president na Kagame, urabona ko arabajama. Urabona ko ubwa mbere imigenderanire murabona ko ari myiza, urabona yuko abapresident bagenderanira. Daire no mu mwaka uheze gusa, mwaka uyu uheze, mwaka mego muri 2023 president w'u Rwanda yaraje ino bararamukanya na president. Hariho na independence president w'u Rwanda yaje ino kuri no ntwaro nyene. Rero iyo system yagira amenyekana buke ko politike kintu cito politike si kintu ushobora kumviraho, yani utiwa gutahura ubwo nyene uraciga ko petit à petit niho ugenda uramenya imigabo n'imigambi ya mugenza wawe. Ndazaho no kubabwira impamvu nyene icubahiro mu Kirundo yavuze ati umubanyi mubi ntajyamye ntiyicaye. Ndaza no kwibabwira impamvu yavuze iryo jambo. Reka tubandanye. Icyo kintu ca EAC ku ntwaro ya Pierre Nkurunziza yaravyiketse, aranka gutanga intererano. Utatanze intererano ufatirwa ibihano baranagukura muri system. We abikora mu kuvuga ati poa reka ndeke kuyitanga bankuremwe jewe, urumva niyo vugira hejuru ngo ndabihevye ko acari ndakwisigura. Ariko hari ikintu gitumye abiheba system, umva babitawuritse ati nibo bamukuyeyo, urumva. Okay, kugira nibizana izindi nduru. Rero President Paul Kagame w'u Rwanda amafaranga arayariha, amafaranga y'imyaka nimba ari 2 nimba atari 3. President Paul Kagame arayariha, kandi amafaranga menshi. Attention, intererano nkizo ntabwo ari za ntererano za komite ngo je ngo ntanze ibihumbi 10 ngo je nzotanga ngo ibihumbi 100 muri mariage ya naka. None intererano ziba ziri sérieux zifadika, ni amafaranga bayakubwiye. Je no yababwira nuko cumengo muzanye mu bindi, ariko ni intererano muravyumva mwene. Intererano y'igihugu murumva ico bita intererano y'igihugu. Okay, President Paul Kagame arayariha. President ariyumvira ati none uru n'urukundo
uru rukundo umva yariketse se yavuga ati kwa nayarishe rero ndabonye officiellement rero ico nanugwanugwa ndagitahuye rero ivyo bintu byaratanguye biragenda birayumba buke buke aho president w'u Rwanda yarungika abantu ino kimya umva system bakoreye muri Kongo yashaka kuyikorera nga mu Burundi ko muri Kongo ikintu bakoze barungitse abanyarwanda benshi cyane muri Kongo benshi bakanabarihira n'amazu baje kubayo imyaka yawe uskibera muri Kongo atanzuriha wirihirwa na n'igihugu urumva kubera iki kugwiza ubwinshi bw'abantu urumva no mpamvu yashitse barashika kuri no etape bageze kuno munsi narababwiye mu kigaro giheze ko icyatumye bafata ngo Goma nande bariko baronderana naka nuko mu gisirikare ca Kongo harimo abanyarwanda benshi abakongomani baragwana ugasanga ariko bagwana bo kuri bo kandi umva uri kugwana nuwo muri kumwe wowe uri kurarasa hari akaca kurasa ukibazangurashwe n'uri hari akumbe n'urashwe na mugenza systeme urumva rero ivyo vyarasarishije kuri no ntwaro rero ya neva rero cyaranse haravuga ati oya vyume vyuhumye kabisa nta kwihisha nta guhisha umwotsi nziri kirasha vyaranse induru zahereye hehe rero reka bamaze ndabasigurire kwanza ikintu murazi mu Kirundo impamvu rero president yavuze ati umubanyi mubi abarundi bose baci bamutahura kuko uyo mubanyi mubi niwo mupaka wonyene ugaye kandi mwibuke ingene umupaka ugawe surprise pom zagiye wumva gusa ngo umupaka urugaye nimba ari uno wasize ikirato mu Burundi yarigiye mu Rwanda canke mu Rwanda agiye mu Burundi ntiyagitoye okay amajambo yavuze ndibaza mwarayumvise sino yasubiramo mwarayumvise ariko impamvu nyamukuru nuko hariho ibihuha n'amajambo menshi avugwa ko hariho mission iri kirategurwa ku Burundi kuko igisirikare cy'u Burundi carabujije amahoro igisirikare cy'u Rwanda gushika kuco bifuza baharaniye imyaka myinshi ndavuga muri Kongo rero bavuga ati ava ko tumanza hari yakome ngo biri mu nduru reka tumaze tuje tutere kwanza hano hari mu mahoro ico rero ino leta yacu rero ico ndababwira ati no leta yacu yubahwe kabisa yateguye inzira zose jewe no kubwira ama position ari muri iki gihugu muri iki gisagara ca Bujumbura ni menshi cyane agomba kungana n'amazu ari mu gisagara ca Bujumbura utambuka intambwe imwe zibiri position canke kwa edaere aho bahose abari mbonera kure ni itegeko ico kino cimbonera kure abantu banku Burundi barashatse kukigwanya kandi ari kintu ciza cyane burya abajene bategerezwa kuba abasirikare kuko umusirikare sujya afata imbunda gusa umusirikare urashobora no kwita umusirikare ko rwanira umuryango uzi gusa kuri ingwanye mu kintu cyaco cyose uburi umusirikare rero bobo baremye ico bita imbonera kure kubera iki nugwaruka rw'igisirikare rutarinze kwambara teni canke rufata inkoho ariko nugwaruka ruvuga ati twebwe dukene ku murundi mutoyi ajyame asinze ko turafite ingufu turacabasha ugo gwaruka ruri hose mu ntara zose ico kintu nico abanyarwanda basumbijwe n'abarundi ugira mu Kirundo ngo hegere umupaka imbonera kure niho zibereye ava yukushikira kwanza musoda ubanza kwanza kumara imbonera kure umare abapolisi umare abarundi b'umutima regaro n'abarundi b'umutima bavuga ati twebwe ni mu umva nigikunda urumva hama ushikire rero igipolisi ushikire igisirikare rero bisigura ko igisirikare ni inseruka rukamvye nivya bindi mu masinema twaraba ukumva ati asase kugira umushikire yamanje kwica abasoda bose acteur kugira shikira asase yamanje kwica abate abasiti abaki yashikire rero komba mwisho rero kugira ivyo bikunde niyo mikenyuro yabaye ku bantu reba badatahura ico bita imbonera kure ntabwo ari abasirikare canke iki
nta nimbonera kure zitunga inkoho nizire kure no gutunga inkoho zifite abantu zagenewe gutunga urumva ariko n'ugwaruka ruvuga ati twebwe sécurité c'est bon urataha mu ijoro bakagwerekeza ati shikaho uribwa ugasanga ibintu vyawe babifashe ivyo bintu kera waribwa kamizwe n'ingoma ariko ubu bitakaye vraiment n'umukoshi wawe urumva ariko mu bisanzwe n'umusumara amanza kwanza kukarikira kwanza akavuga ati jewe bigende gute ivyo bintu vyarafashije abene gihugu cyane iyo system ni system nziza cyane ni system iri mu bwenge bwinshi cyane ico ndakivuze ko cyane kugira mutahure neza ukungene abanyarwanda canke abandi mu bindi bihugu biryo zina gitwa imbonera kure barigwanya bibaza yuko mengo ni zina ribi oya n'ugwaruka umujene wese tegeza kuba umugwanyi kuko kera intambara iteye umujene bamuha inkoho ku nguvu ati we ni itegeko sigisabo fata inkoho tugenda ugwana igihugu urabona kandi kubwo ugukunda igihugu iyo nkoho wayifata mu mutekano ntangere wayifata mu bugwaneza ukavuga ati jewe ndayifashe kugira nkingire umuryango wanje n'abandi barundi kuko hari abantu bicwa bunyamaswa bicwa nabi ivyo reka ndabigarukize ngaho ariko niyo mpamvu president yarakebuye ati mwicunge ntimujya mukondora zosi hajya afite abo yabwiye kandi ni fresh ndanababwiza ukuri rero ndabibire n'akabanga abantu biteze gutera Burundi mu Kirundo na umutekano wo mu Kirundo sécurité iri mu Kirundo irarenze gose jewe mpora telefona ndafite inshuti mu Kirundo bambwira ati wana nukuri unasohoye umutwe gusuku hohoho hari amasaha atarenga gutaha urumva bisigura ko zijya nzira bo bibaza zirugaye kandi si twabiza se babizanye oya urumva rero icyo kintu umenye yuko igihugu kirapanze nimba ino myaka mubona gitwaye burya n'Imana iguma ihezagira ati komeza burya ubutwari bwose ndabisubimo kandi butangwa n'Imana reka rero mbwira abanyarwanda bakunda kuvuga ngo president wanyu ngo ni kigoryi cabananiye gwe una n'ubwenge baba bafise cyangwa abanyarwanda uzabumva ngo president ngo Burundi ngo ibintu ajyavuga ngo binajyavuga ngo kunuko binavuga wewe byawo bivuga imbere urasho bitakuvuga ijambo n'uyo muntu usanga bivuze usanga n'uwo muha abantu muri sale muri fete uwo muha mikro ativuga ijambo yoca yojugumira hagaza mva ngo president ni kigori jewe umuntu azusura kandi kuvuga president ngo ni kigori muri iyo faso tuzobifa kabisa tuzobifa kuko nta muntu nta bwoko bw'Imana muri bwa kuvana kera ko ba Dawidi Imana niyo yamutora ati haraganguka ari kuragira niko kazobayobora muri bukabande abantu bose muzi batwaye Imana burya nimba wemera yuko Imana iriho usenga ukemera yuko Imana ikora ukemera yuko Imana ibi binari ariyo yabiremye izimuhe mu duhema ariyo yaziduhaye menya ko itananiwe no kujera kandi umenye yuko Imana ishobora kugutabara kugufasha mu bibazo burimo menya ko n'ubutwari bwose kwisi nzima ni blessing ndababwire no mu Eglise Catholique abantu ze aba padiri oya saba padiri bandega basha ba papa kugira togwe ari kimenyetso kiba bakamubona ati nuyu nta bintu by'amatora ngo ni mutore mugirene no atogwa ebwana ni Imana yonyene reka rero ubu butwari umuntu kiraza gusuzugura ubutwari twebwe abarundi nta butwari bwo mu Rwanda tugaye dusuzugura gusa nuko tugerageza kwerekana yani ibintu byagaragaye objectif y'uyu muntu ariko aratwara ariko aronderike ariko asoterike urumva urashobora kuraba wenyine ati uno mu president wa Tanzania murabona yuko yiyegereje abantu babaririmbye none ivyo nibigaragara none kuvuga ati president wa Tanzania na entertainment ari irimo cyane ntubitahura okay
President w'u Burundi urabona neza yuko yahimirije abarundi korora no kurima, ukabona ko atanga n'akarorero ko avuga ati shaka ukore muri banki ariko ufise umurima ushobora gusoroma, ushobora kuvuga ati ruguru je ndafise amatungo narimishije, sivyo? Ntushobora kwicwa n'inzara no kuri kw'Imana. Bajya abantu rero bavuga ngo inzara ngo ibintu vyaduze ibeye, niba abantu usanga bizera ibintu vyo kwisoko gusa. Hari umuntu gushaka kuri no saha stock yiwe ataja kwisoko, abwira ruguru ati ewana urampitaniza na karaduga hiyo, araza kumanuka umumpere igitoke muciri bitoki biranzanira ibiraya, ugasanga we stock yiwe ni ibintu yirimiye n'amaboko yiwe. Rero burya ari aratanga karorero arima burya subujuju nuko ari karabereka ati ntimwizere gusa ubwo buzima ufise ko ubwo nubw'abana b'abantu ejo yo kwirukana ati toka rima orora woroye inkwavu urashobora kuronka y'ubufu kacuka bago kagahekenya, none isosi ntibonetse. Woroye inkoko woroye amafi urumva neza ko worora urumva aya sinzi abantu batabitaho. Hari abandi abantu babinyanka Burundi uzawumva ngo aguma avuga ngo ibiryo ngo ivyo kujya gusa no mbe muramaze kumva president ari serious cyane karavuga icamo message yatanze ku Rwanda mu gifaransa ntiyabajugumije nibavuze indwi yose iyo message gusa. Rero arigere abirekera kivugira ibintu ariko abwira arafise abari karabwira president wacu ntabwira abanyamahanga we warahunze genda we abwira abarundi twebwe ibyo ari karatubwira mwe mu vyumviriza bibafasha iki oya munyishure umbwire president aravuze ijambo ariko aduhimiriza kurima, none we uri hanze sivyo uhembwa mu madolari ofise urumva ibiguruka n'ibiki uri kuduhuvya ngo tuge kumviriza kurima ureka ndanabihebe.